nimuhorane n'umukama. yongera ahorane nawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyina bo Maria muka Klopas na Maria Madalena. Yezu ngo abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguyu mwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyu nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Maria iwe. Ivyo biheze, kubera ko Yezu yarazi ko vyose birangutse kandi kugira ngo ivyanditswe biranguke, acavuga ati, ndanyotewe. Hariho agakono kuzuye isiki, bashira rero ipampa ku nkoni, barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati, vyose birarangutse. Araheza ajundamika umutwe, aracikana. Kubera ko wari umunsi wo kwitegurira isabato y'ico gihe nayo ukaba wari umunsi mukuru uhambaye, abayuda rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe baheze babakure ko boye kurekera imivyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe bari babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru. Ari kumwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Iryo ni ijambo ry'umukama. Uyu munsi turiko turazirikana ibintu vyiza vyinshi biryoshe. Ubwa mbere ingene twakiriye Mutima Mweranda akatunagurira ukundi gusha ingabirano yaduhaye mw'ibatisimo, ingabirano yaduhaye mw'ikonfirmasiyo, ingabirano mbere n'izindi aguma atwongera, kuko ni Mutima asanzwe ari bigaburo, akaguma duha ingabirano ziduherekeza mu gihe cyose uko kiba kiri kose. Ni byiza ko tubizirikana kugira ngo n'igihe tuba turiko turaca mu bihe bigoye tumenye yuko umukama atadutererana, araduha ingabirano zijanye n'ico gihe tuba turiko turacamo. Hari igihe bishika na karorero ugasanga mbyutse nibaza nti ubwo ni misa y'uyu munsi ndaza kuyishobora. Hari igihe mwambona mpagaze ngaha mukibaza muti patini batwibaza ko adakozwe mu mubiri nk'uwi wacu, kamenga singira umusonga, ngira ngo n'igihe ngwaye gripe muhava mwibaza muti ni gripe y'igipatiri ntakigira. Kumva kumenga n'umunsi ntuza kuwumara, kaja no gusoma imisa wumva uti mpavangwa imbere y'abakristo, mukaza wumva inkomezi zigutwikiriye hajya usohotse misa Kristiya, ugahereza inkuka y'imisa neza. Ego n'ivyari igihe bishika kandi umukama agacishamo akareka ukumva yuko ushobora kuba baraco kimwe n'abandi. N'ikindi gihe bikugirira ugatangara kagupfuka umunsi wose ugaherura igishirira. Bari muzi ko babashira gusa mu migambo, gashirira umukama ugasanga urakomeye gose, ariko biheze sinivuga yuko ucuguma gutyo bikenewe urafata gati cyangwa kaja kwa muganga gasuzuma karaba. Hari igihe usanga atakiriye umugabo canke n'ikindi ugasanga arimwe akagwara. Bigomba kuvuga yuko burya umukama hariho ingabirano nyinshi aduha ziduherekeza igihe cyose, igihe cyose tuba turimwo. Niba igisabisho duhejeje kugira mu mwanya uheze, hari umuvukanyi wacu
dukunze gusangira igisabisho yabuze umugabo wiwe, twari twamye kumuherekeza mu nkuka y'imisa, garuca gisabisho kiza kuvugwa mu nyuma ngo urukundo rwawe Mukama ntigwigeze rumuvirira. Nico bivuga, nta na rimwe Mukama dutererana. Kenshi nuko usanga umenga tuca twumviriza cyane ibiduhanze gusumba kumviriza Umukama amanuka akaza akagira ati nimba ndabiretse bikaba bigumye ngaho namanutse kugira ngo tubisangire, ndakujabutse canke ndabigukize bihave. Mugabo ico Umukama ashaka kugushikanako akakigushikanako. Mutima mweranda rero murabe ingabirano yabahaye, ntimurabe gusa kamwe mwatora ku Pentecote. Kajya karashobora kuba arako kugira ngo ucuzirikana ushobore kubona ingene abandanya aza kandi azobandanya guherekeza gushika agufashije gushika muri ca kibanza Yesu yatubwiye mu minsi iheze ko yagiye kudutegurira. Ntituvyibagire rero, n'igihe umenga ubuzima buhanzwe na vyinshi, nitwibagire yuko Umukama nihari agumaza mu biringo vyose akaduha inema, ingabirano zijanye n'igihe tuba turimo. Mu ngabirano zikomeye rero burya twahawe kugira ngo dushobore kuzigama urukiza rwacu, murabona yuko n'ingabirano ya mbere Umukama duha ni nyina wiwe, ni Bikira Mariya. Ingabirano ya mbere Yesu aduha ariko araducungura, aduha nyina wiwe. Nagira n'ingabirano y'ukugira ngo mu kuvuka kwacu twumve yuko tuvukanye nawe, kandi ko icyo uyo muvyeyi yabereye Yesu Kristo, Yesu ashaka yuko natwe akitubera muri iyo nzira y'ukwakira urukiza, y'ukuruzigama no kujabuka gushika dushike mu kibanza yagiye kudutegurira hafi ya Data. Twarabizirikanye ko kumwe na bamwe twariko turasangira inyigisho aho hakujya ku iparuwasi ku munsi wa gatandatu, ingene Bikira Mariya aduherekeza mu ntambuko z'ubuzima bwacu, atari ukumenga nivyo tumwitiririye, ihibambewe nivyo Umukama yamugaragajemo, kuko uyu Yesu twita Umukama n'umukiza w'ubuzima bwacu, ubu Yesu twita ko ari Imana yigize umuntu, yari gushobora kuza kuducungura, akaza ari umusore mwiza, mubogari mwiza akomeye ahanitse, akaza akoroka ava ku gicu, akaza akaducungura. Mugabo yaremeye gufata ijya nzira umuntu wese afata, kuva umuntu agitangura arakabuto gatonya hariya mu mbanyi ya mama wiwe. Kubona Imana yarashimye guca ngaho si ibintu by'ukugwiza l'histoire y'ivyabaye muri Bibiliya, oya. Kuko Imana hishitse irakiza. Imana kuko ari nziza, ahiri haguma hinjira ubwiza bwayo, haguma hakira. Yesu ashitse mu mbanyi ya nyina wiwe, agishika ataramara n'iminsi 2-3 tukumva ingene akiza. Bikira Mariya akamuhagurukana, arakantu gatonya kamaze amasaha makenya kavutse, gashitse muri Bikira Mariya, ashitse mu nzu kwa Elizabeth. Kwa Elizabeth hakaza akanyamuneza kadasanzwe, ku buryo twakandikiwe inkuru nziza y'Imana. Inkuru nziza y'Imana. None we nturugira akanyamuneza? None karanditswe mu ijambo ry'Imana. Mugabo kajya akanyamuneza. None Elizabeth na Bikira Mariya ntibahora bagira akanyamuneza? Barakanditse. Ariko ko ni special. Sakanyamuneza gasanzwe kamwe k'umuntu atwenga igitabura munwa 28 Yesu kayabona hanze. Oya. Nakanyamuneza kaho Imana ishitse mu bantu, ije ireruwe mu mbanyi y'uwo muvyeyi. Akanyamuneza gatuma no muri Elizabeth ngo umwana yibungenze ngo agakakaza mu mbanyi. Abandi mwirirwa muraharira ivyiyumviro by'abaganga, by'ibiki, by'abakobwa bagomba kuguma bafise
amabere asongwe badashaka konkwa, bya bindi by'abantu batandukanye imbyaro. Mwumva ingene hariya umuntu. Kugira ijambo ry'Imana riratubwira ibintu, mugabo kubera ibyiyumviro by'isi bigenda birahindagurika kandi birimo amafaranga menshi, tugaca dupfa gukurikira gutyo, ntitube tukimenya ahari igiti kiturikwa. Kubera ko ushobora kwiha ingingo yo gukuramo umuntu. Niyo mvugo dusigaye dukoresha ngo no gukuramo. Mu Gifaransa aho babihaye irindi zina rishasha rivugika neza, interruption volontaire de grossesse. Avortement ni uruntu ruremereye, ngo yaravorse ni uruntu ruremereye, yagize une interruption volontaire de grossesse. Kavugika neza, ucumenga nta gicumuro kirimo, ucumenga nta cyaha kirimo, ucumenga nta kanyamuneza w'ivy'isi, w'ivy'ubuzima bwawe. Ucumenga nta buzima ukuyeho. Murabona ingene n'ubundi uyu munsi isi ivyumviro bizunguruka cyane, ugasanga biratumye umuntu yibagira ibintu bikomeye by'intashinguka mu buzima bw'abantu, kuko bisanzwe birimwo igikorwa kidasanzwe cy'Imana. Yezu agishika mu mbanya ya mama wiwe, aho hantu kwa Zakariya na Elizabeti hakaza akanyamuneza kadasanzwe. Elizabeti n'umwana yibungenze ngo agakakaza mu mbanya. Abahinga b'ijambo ry'Imana, abakurambere b'Ekleziya bose bagiye barahazirikana ingene Yohani Batista muri uyo mwanya Yezu ashitse amukiza. Yezu ashitse akiri mu banyamama wiwe, amukiza igicumuro cy'inyanduruko, agacamo hakuzura mutima mweranda akiri mu banyamama wiwe, agaca natangura kuvugishwa amajambo y'ubuhanuzi akiri mu banyamama wiwe, bigasokorokera mu kanwa ka mama wiwe. Elizabeti agaca ahishurirwa ikintu kidasanzwe kuri Bikira Mariya. Yarasanzwe azi ko ari inshuti yiwe, mugabo uyo mwanya kubera Yezu ahashitse azananye na nyina wiwe, mutima mweranda agaca hashwara gushika no hariya dans l'intime profondeur de l'être même y'abantu, hariya umuntu ahera. Elizabeti agaca atangura kuvugishwa, akabwirwa muri mutima mweranda yuko Bikira Mariya si inshuti isanzwe y'amaraso, ngo mbega bigenze gute yuko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa. Naho batubwira mu ijambo ry'Imana ko hari ahantu umumarayika we yari yaje aramubwira ati, wari uzi ko ya nshuti yawe yibungenze umwana w'Imana nzima? Mugabo abironse muri uyo mwanya kubera uko kuramutswa na nyina w'Imana ari kumwe n'umwana yibungenze. Bikira Mariya rero agaheza akagaragariramwo ubwo buvyeyi bw'Imana, yarabaye nyina w'Imana. Ekleziya irazirikana, irumva neza yuko munsi y'umusaraba ko Yezu yashatse ko abo yasangije kuvukana nawe akabasangiza se wiwe, yoheza akuzuza akabasangiza na nyina wiwe, akabaha Bikira Mariya. Naka rero Yohana avuga mugabo mu buryo bwo kutuzirikanisha. Yohani yari kwarandika inkuru nziza, ntayandika nk'umujournaliste agira reportage. N'umujournaliste agira reportage hari gihe agira commentaire de fait. Yohani nawe nyene akagiramwo ikintu cyo kutuzirikanisha. Cyo gituma yandika agira ati, ngo iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo. Nyina wiwe na nyinabo. Akabandanya akagira ati, ngo Yezu rero ngo abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda. Yari gushobora kuvuga ati, abonye ahagararanye na jewe
abantu mukunda utujewe, jewe ndi wa muntu, jewe yawe ikagutuma umenga wuzura hose, jewe ikagutuma umenga byose byofatira kuri wewe, jewe yawe ukamenga ni wewe gusa muri ino si. Oya. Ariko akatuzirikanisha akagira ati ico gihe nubwo yabwiye jewe, naratahuye yuko abibwira umwigishwa wese akunda ngo na wa mwigishwa yakunda. Iyo abi ibintu yeze atavyemera, yari guca amubwira ati, yari guca mwika mu cyangwa akamubwira ati ntiwandike kuko sishaka Bikira Mariya ko arunda mutwara, namugabiye wowe gusa. Cyubwira ati wandike na jewe Yohani akunda. Yanditse avuga ati wa mwigishwa yakunda aranka kuhashira izina kugira ngo nawe uhumve izina ryawe, nimba vy'ukuri wiyumva nk'umwigishwa Yesu akunda, ngo nawe aca yakira Mariya yiwe amubera umumama. Murabere n'ingene n'ubundi amajambo y'Imana aryoshe ahana cara neza tubizirikana. Hari igihe duhora twibaza ikibazo tuti mbe vy'ukuri ekleziya yatanguye ryari, yavutse ryari? Kenshi iyo turiko turabiraba mu buryo bw'ukungene yatanguye buboneka mw'isi, tuca tubona ca gihe ca Pentekoti, abatumwa bakiriye mutima mweranda, hanyuma bagaca batangura kwigisha ijambo ry'Imana. Ibihumbi bingahe by'abagabo ukuye nk'abagore bagaca bemera, bagaca batangura kugira umuryango wa mbere kumwe n'abatumwa. Ariko burya ekleziya yatanguye kare gose, yibarutswe mu gise ca Yezu ku musaraba. Yezu akabambwa ku musaraba, ngo agasogotwa igufa agasogotwa icumu mu rubavu, ngo hakisuka amaraso n'amazi. Abahinga mu kuzirikana ivy'Imana niho bagira bati aho niho ekleziya yavuye, bakabifatira ku kungene ekleziya kumwe Paulo n'abandi benshi bagiye barayitahura nk'umunega wa Yesu Kristu. Yesu Kristu Paulo yita kandi Adamu mushasha, Adamu kugira ngo aronke Eva umusheri wiwe, umunega wiwe, nako umugenzi wiwe, vyasabwe yuko asinzirizwa, hanyuma ngo Imana ikamusokororamwo igufa mu rubavu, igaca iriremamwo Eva. Gaciremamwo Eva, akangutse akabona Eva ngaho akikamaza agatangara neza. Na Yesu Kristu Adamu mushasha agasinzirizwa ku musaraba n'urupfu rw'ibicumuro vyacu, ariko ngo agasogotwa amaze gucikana, hakisuka amaraso n'amazi yibukiriza ya masakramentu ari mu muryango w'abakristu mwibatisimu, akawukomeza akawukuza akawugaburira akawuha kugira igihagararo ciza muri Yesu Kristu, muri Ukaristiya iserugwa n'amaraso ya Yesu Kristu. Ibyo bintu sinzi ko muvyumva. Kujya Eva kugira ngo aboneke Adamu wa mbere, byasabwe ko atanga igufa ryo mu rubavu rivamo Eva, niko Adamu mushasha nawe asinziriye ku musaraba yasogoswe, hagasokoroka amaraso n'amazi yibukiriza ibatisimu ituvyara muri ekleziya, hamwe n'amaraso ya Yesu Kristu atugaburira muri ubwo buzima kugira ngo bukomere bugumare ubuzima bw'Imana. Ariko niko koko bikaza kuboneka neza mutima mweranda aje, maze iyo ekleziya ikaguka, igasagarara, igaheza ikakira abana benshi, ikakira benshi bemeye kwakira iyo nkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristo. None rero Bikira Mariya kuba yari ngaho, tugaca tumushikirizwa
mu gihe Yesu ariko aratera igise cyo kutwibarukira data, Yesu akashima yuko tumwakira ngo abe umuvyeyi aduherekeza mu nzira y'urukiza, ngo turuzigame neza, dufashe kuruzigama, rubandanye rukura muri twebwe, akanaduherekeza nk'uko nawe nyene yabigiriye umwana wiwe gushika no ku musozo. Muri ca gisabisho twama tuvuga tumuramutsa tuti: wewe wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. N'umunsi tuzopfa. Kwama tumusaba kugira ngo muri uyo mwanya mwiza wo kuvukira mu buzima bwo hakurya, kujya no mu kuvuka mu rukiza hano ariho yarari, no mu kuvuka mu buzima bwo hakurya tuva muri ubu buzima, azohabe kugira ngo adufashe kujabuka no gutabaruka impore. Kandi abantu bazi kumwitura mu rukundo, bashaka vy'ukuri gukurikira inzira ya Yesu Kristo, atarababigira gusa ngo baheze mu bishobisho canke mu biboneka biryoshe byiki, mugabo bakabigira vy'ukuri bashaka kumwakira no kwakira Yesu Kristo. Ubu butumwa araburangura akabaherekeza gushika bashikanye muri ico kibanza Yesu yagiye kubategurira. Uyu muvyeyi w'Imana rero yahavuye aba umuvyeyi wa Ekleziya. Nawe umwakire, nanje ndamwakire, kandi twame tumwakirira hamwe mu makoraniro yacu, mu butumwa bwacu, uko nyene twumva yuko mw'ikoraniro rya mbere ry'Ekleziya aho bari barindiriye mutima mweranda ko yari hagati yabo spesialma. Tugire Kristo. Iyo muriko murabisoma sinzi ko mubisoma neza, aho kukuntu bariko barabitubwira bakavuga ngo abantu bari mu isenakuro ya mbere, abatumwa bakabadondagura amazina. Murazi ko ari mu kibano gishira imbere abagabo. Iyo bavuze abantu ba mbere bakiriye ibatisimu, bavuga ngo kuri uyo munsi ngo habatizwa abagabo bashika 5,000, ukuyemwo abagore n'abana. N'abagore barabatirije umugabo ntibabaruramwo. Niko vyari imeze mu mico y'ico gihe. Ariko murabe muri iyo mico nyene bakavuga urutonde rw'abatumwa bose, bashitse ku bagore nta bandi bavuze mu izina ngo na Mariya nyina wa Yezu. Kandi mwakumvise niwe Musa bavuze, niwe Musa bavuze. Ico ni kimenyetso ntabesha Luka agomba kutwereka ingene Bikira Mariya yamye afise uruhara rudasanzwe muri iyo societe two kwita phallocratique. Ico kibano gishira imbere umugabo, ariko bakumva yuko ari hagati yabo ku buryo budasanzwe, bamuserura mu izina. Babantu mukunzere guca muja hejuru mu kisimbagiza musubira ngo Bikira Mariya ni envelope, na mama wa ntiwokomera ko aba envelope. Agwo kubwira nyoko ko ari envelope uvyemera. Sinzi ingene dusoma ijambo ry'Imana. Ukabona icubahiro n'abigishwa ba mbere baha Yezu, wowe kikakunanira kwakira. Basi nivyakugora kumwakira, tekereza upfa umuvuga make, wakira ivyo uhambije, umwirekere ku ruhande. Woye guta umunwa no guta amajambo ngo uri umupasitori w'umucanwa. Mutima mweranda, ko mutima mweranda igihe yaza Bikira Mariya yari afise iteka n'icubahiro gikomeye cy'abatumwa ba mbere batwakiriye mutima mweranda ubwa mbere. Mugabo buke abatari bake uretse ababa ngahi iwacu usanga umenga bari mu ntumbero yo kurondera abakiriya b'idini babakura mu bakatolika, uca usanga bameze gutyo. Mugabo nko mu bandi bamaze gutera intambwe yo kuzirikana, kumbure birabagora kumusaba, ariko baramwubaha, bakamwubaha.
dusabe rero twebwe twagize ayo mahirwe yo kumwakira nka nyina w'Imana, tumenye kumuha icyo cubahiro, atari cubahiro mugabo kimuheza hanze yacu, icubahiro cyiza cyo kumutwara iwacu, iwawe mu buzima bwawe personnel. Urafise relation personnelle, urafitaniye ubucuti budasanzwe kumwe na Bikira Mariya ngo witabire iri jambo Yezu yavuze. Nimba ubufise bumeze gute, buhagaze gute? Ubucuti bwose buragaburirwa, iyo butagaburiwe burapfa. Ubugenzi bwose buragaburirwa nuko abantu bahura bakayaga kandi bagashika ku bintu bikomeye. Kwakira Bikira Mariya iwacu mu rugo rwacu. Hari abantu ingo zacu zihanzwe n'ibibazo bikomeye. Akira Bikira Mariya iwanyu, atari iby'impararo, atari ibyo kumbure gusa kumvise, mugabo gira uti mawe je ndashaka yuko uyu munsi ushika mu rugo rwanje uhatunganye, kandi kubagukundiye gira muhiri wanyu nk'isenakuro, muze muragira umwanya wo kwitura Imana muciye kuri uyo muvyeyi, muzohabona ibitangaza byinshi. Shikanira abana banyu Bikira Mariya, ababarabire, ababarerere. Mbona ingene uyu munsi kurera abana cyane cyane mu bisagara bigoye. Umwana muramara umwanya munini mutari kumwe, mumusigira abakozi mutazi ingene ibyo bazomuha, ibyo bazomutamika, ibyo bazomwigisha. Mumurungika ku ishure ntimumenye ibyo bahurira mu nzira, ntabyo mumenya byose. Kuba maze kubimenya, byonde hari umuvyeyi ngeze kumva yagiye gutakambira Bikira Mariya hariya muri Mosio, akamuraba muri ya sanamu ati uyo Yezu teruye yarakuze, ati mushire hasi ushire umwana wanje. Cyo gisabisha umenga ni cy'umuntu umenga yayinze kubera ingorane, mugabo kirimwo ukuri kwinshi. Hariho ahantu dushobora kurera umuntu tukamufasha, mugabo hariho ahantu tudashika. Bikira Mariya arahashika. Bikira Mariya arahashika. Bya bibazo byose bihanitse, ya deliverance mwarondera ukamengaranse, biture Bikira Mariya. Azomenya ingene ubwa mbere akuvugira kwa Yesu, n'ingene abiguherekezamwo gushika ubonye igitangaza c'umukama. Nibukikana mu bugarire, akagenda akegera Yesu akamubwira, agacaza agategura, azuka akababwira, akabaherekeza mu bugamburutsi, mu nyuma bakabona igitangaza ngo batari bwigere babona mu buzima bwabo. Kigaca gituma bemera Yesu gusumvya, bakamumenya. Aho hose wumva umenga ntubona neza Yesu, ntumwumva neza, bikakugora kumumenya, iture Bikira Mariya gufasha. Nico umuvyeyi yamafasha. Umuvyeyi uretse ko yibaruka, araherekeza umwana, akamuba hafi, n'igihe bigoranye akamwitera mu ziko, igihe azimiye akamurondeza akamuzimurura, igihe bigoranye ni habari. Gushika yumvise ko umwana wiwe amuramuye, amukuyemwo igihagararo c'umuntu nawe ashobora gufata mu minwe ubuzima bwiyo. Uwo muvyeyi yamabazigama, abarinda baherekeze, azahabe na cane cane kuri wa munsi wo kujabuka, abaherekeze mu kuvukira ubuzima bwo hakurya. Amen.